uyu mwanditsi wa Zaburi yavuga ngo uhoraho yumvise ijwi ry'amarira yanjye. Ngomeza ko ngo uhoraho yumvise ijwi ry'amarira yawe. Uhoraho yumvise kwinginga kwawe. Naho ubona ateba gusubiza amasengesho yawe, ibyo wasenge byatevye kuronka inyishu, ariko biri yavuga ngo uhoraho yumvise ijwi ry'amarira yanjye, yumvise no kwinginga kwanje. Yaravyumvise. Bakunzi, twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri muri Zaburi ya 6 umurongo w'8 n'uw'9. Zaburi ya 6 canke Zaburi igice ca 6 umurongo w'8 n'uw'9 handitse ngo mvi ruhande mwabakora ibiziramwe, kuko uhoraho yumvise ijwi ry'amarira yanje. Uhoraho yumvise kwinginga kwanje, uhoraho azokwemera gusenga kwanje. Nkundira ndakuremeshe mukundwa uriko uradukurikira, namwe abadukurikira muri benshi, yuko uhoraho afise ugutwi kumva ijwi ry'amosozi yawe. Abandi barashobora kubona amosozi, abandi barashobora kubona uboroga gusa, mugabo we warumva ijwi, arumva ijwi ayo marira yawe ico avuga, arayatahura. Afise ubuhinga bupima nka kurya bapima amaraso akamenya ko harimo malaria, harimo diabete, harimo ibindi. Nawe amosozi yawe arayapima akamenya ko ari amosozi y'umunezero cyangwa amosozi y'umubabaro. Uyu mwanditsi wa Zaburi yavuga ngo uhoraho yumvise ijwi ry'amarira yanjye. Ngomeza ko ngo uhoraho yumvise ijwi ry'amarira yawe. Uhoraho yumvise kwinginga kwawe. Naho ubona ateba gusubiza amasengesho yawe, ibyo wasenge byatevye kuronka inyishu, ariko biri yavuga ngo uhoraho yumvise ijwi ry'amarira yanjye, yumvise no kwinginga kwanje. Yaravyumvise ivy'iwawe. Rema mukundwa, ihangane, wizere, ni Imana yumva amasengesho. Yesu aravuga muri Matayo igice ca 5 ngo hahiriwe abarira, abatuntuye mu mitima, kuko bazohozwa. Urahiriwe, azoguhoza. Arazi ingene aguhoza, arazi inyishu ikwiranye n'ikibazo cawe, akaguhoza. Ureme rero, uririmbe, wigine, umenye ngo Imana irazi ijwi ry'amosozi yawe. Hariho umumama yagiye gusenga uwitwa Hana. Umwungere ntiyatahura, umukuru w'isengero aja gusengeramo ntiyatahura igituma ariko arakubita iminwuko canke ariko ararira. Aramubaza ati uzogeza ryari kwama waborewe? Ati oya sinaborewe, nariko ndasuka amajojwe imbere y'Imana, ndi umuntu yahuye n'amakuba menshi. Wa undi nyene yariko aramucira urubanza, akoreshwa n'Imana kugira ngo genda uhoraho gwica umusavye. Ngo ntiyasuye kubabara, ntiyasuye kwiburanirwa ukundi, yitwa ingumba, avyara abana benshi bazi inkuru ya Hana n'umwana we Samweli. Imana iguhezagire, Imana igushoboze kushishikara mu ijambo no mu masengesho, ugumye ukwizera, kuko yasezeranye ariyo kwizigirwa. Urakoze.